APR FC yari itaratsindwa yahawe igikombe cya shampiyona na Ferwafa yasojwe imburagihe bitewe n'icyorezo cya coronavirus. Byose urabyumva kuri OGTV Show YouTube channel. Bahaye ikaze muri kumwe na Blaze. Inama ya komite nyobozi ya Ferwafa yateranye kuri uyu wa gatanu tariki ya 22 Gicurasi yafashe icyemezo cyo guha APR FC igikombe cya shampiyona cy'icyiciro cya mbere mu Rwanda muri uyu mwaka w'imikino wa 2019-2020. Iyi kipe yemejwe nk'ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona nyuma y'icyemezo cyo kuyisoza imburagihe kubera icyorezo cya coronavirus. Ishingiye ku itegeko numero 33 rigenga sitati ya Ferwafa n'itegeko 28 rigenga amategeko shingiro yayo, komite nyobozi ya Ferwafa yafashe icyemezo cyo guha APR FC igikombe cy'uyu mwaka w'imikino wa 2019-2020 nyuma yo kwemeza ko isorejwe aho yari igeze. Ubwo shampiyona y'icyiciro cya mbere yahagararaga muri Werurwe 2020 kubera coronavirus, APR FC yari ku mwanya wa mbere n'amanota 57 mu mikino 23, ikurikiwe na Rayon Sport yari ifite amanota 50. Gusa umunsi wa 24 wa shampiyona wateshejwe agaciro kuko hari amakipe yari atarawukinnye. Umunyamaroke Adil Mohamed yafashije APR FC kwegukana shampiyona idasinzwe mu mwaka we wa mbere ayitoza. APR FC yatsinze imikino 17, inganya 6 muri 23 yakinnye muri uyu mwaka w'imikino wa 2019-2020. Gusa n'ubwo ikipe APR FC bayihaye igikombe, abakunzi bayo ntibabonye amahirwe yo kwishimana n'iyi kipe yabo kubera ibihe bya coronavirus byatumye shampiyona isozwa imburagihe. Amwe mu makipe yamanutse, Heroes FC na Gicumbi FC zari mu myanya ibiri ya nyuma n'amanota 16 na 15 uko zikurikirana, zamanuwe mu cyiciro cya kabiri mu mwaka w'imikino wa 2020-2021 zikazasimburwa hakurikijwe imikino ya playoffs zizaba mbere yuko umwaka utaha w'imikino utangira. Amakipe ane yari aya mbere mu matsinda A na B yari afite ibyangombwa byuzuye byo gukina uyu mwaka w'imikino 2019-2020 niyo azemererwa gukina imikino ya playoffs mu cyiciro cya kabiri. Tuvuye mu bagabo, shampiyona y'icyiciro cya mbere n'icya kabiri mu bagore zahagaze mbere yuko imikino ibanza irangira zizasubukurwa ubwo guverinoma y'u Rwanda izaba yemeje ko ibikorwa by'imikino byemerewe gusubukurwa. Igikombe cy'amahoro cya 2020 cyahagaze kigeze muri 1/8 cyasheshwe burundu gifatwa nk'igitarabayeho mu gihe amarushanwa y'abatoyo yabaye asubitswe. Iki gikombe APR FC itwaye ni cya 18 ikipe y'ingabo yegukanye mu mateka yayo. Mu gihe abafana ba APR FC bo bishimye ko batwaye igikombe, abafana ba Rayon Sport bo bari mu marira kuko bari aba kabiri bari bafite gahunda yo gukuraho APR FC bagatwara igikombe. Kurikira OGTV Show YouTube channel ubashe kubona amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, amakuru mu mikino yaba mu Rwanda ndetse no mu Burayi. Kora subscribe kuri OGTV Show YouTube channel ubashe kubona amakuru mu mikino yo mu Rwanda no hanze yarwo, amakuru ku byamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, byose ni kuri OGTV Show. Mwakoze kubana natwe, Imana ibarinde kandi bahumugisha. Amakuru yacu nakagaruka. OGTV Show.